twakoranijwe no guhimbaza bonane muri Ineza, twakoranijwe no kurya no kunywa dushima Imana yabanye natwe muri 2024 tuyereka n'uyu mwaka wa 2025 tuyereka n'uyu mwaka wa 2026. Imana dukoreye bikomeye, Imana yabanye natwe. Reka agatestimoni gatoya k'amasegonda makeya, ibindi turabibandanya mu nyuma. Yesu abaho umugisha, ndabakumbuye numva mwese n'abahobera ariko nibikunda ndihanganye. Yesu aduha n'umugisha. Amen. Ndashaka kubaganiriza ku kajambo gatoya yabivuze MC nitwa Blandine, umuvugabutumwa ndugu Ineza hariyo Ineza kuko bibini nagafiye kandi rero ndashima Imana ko nakunda mu gatwikiye hariya kumubwerekanye n'abari benshi n'ikigenda rero ndashima Imana yazanye ubwiza muri Ineza. Amen. Yateranije shaka kubasangiza akajambo k'Imana kagihosha gatoya ko gutanga umwaka. Ndashima Imana yahaye ijambo ryiza urabitanguye, ijambo rivuga ngo umwaka wa batukisha karondera mu Kirundi sinakarondera neza mu Kirundi nkagihora ariko Imana yakanze gucondereza kujya ntacondereza sinzi ko tunakanze gucondereza neza gusa. Iryo jambo rero Imana yarimpaye muri Yesaya 6:6 umurongo wa 3. Haravuga yitwaje Bibiliya. Jyewe nayisize hariya kuko imaze kwitwa umuvugabutumwa ukacuzana Bibiliya mu Kirundi. Imana ishimwe. Haleluya. Uko umuco w'abarasiye ubwiza bw'Imana muri buzima bwawe. Ibyo nzi ibiri ibyarenganye mu mwaka uheze. Kumbura bishobora kuba byaragenze neza canke nabi. Kumbura ushobora kuba ufise ubwoba bw'uno munsi. Le 31 décembre ushobora kuba warujuje kandi amaplans y'uyu mwaka. Ushobora kuba waribwira ngo nzoshika kuri iki ariko ikizotuma ubishika ko suko wavyanditse nuko wahagurutse ukarabagirana. Hari naho twandika ivyo tutazopfa dushitseho, hari naho twandika ibintu bidahuye n'Imana iduhamagariye. Igikuru nuko umenya ko umuco wakurasiye ubwiza bwaje ku buzima bwawe hama ugahaguruka ukarabagirana. Amen. Ngira mugenzi wawe ikigihe cacu
ariko nashaka kukwibutsa yuko ibi byose kugira ngo bishoboke abantu bose mwisi barafise amakondisiyo sibyo ikintu cyose baguha kiba gifise amakondisiyo hari ahantu bakugabura bakakubwira ngo niwaheza woza ivyombo siko biri hari umuntu avuga ati nuwaryama ndaguha indaro mugabo uzuzura urakoresha dutwara abana ikintu cyose kiba gifise amakondisiyo n'igikorwa c'Imana n'ubwami bw'Imana n'ivy'Imana iguha birafise amakondisiyo ivyo bintu vyose ntuzobishobora utari kumwe n'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka ngo ibindi byose ni inyongera no kuvuga ngo ntiyemeye kutwongera tutaragira ico dukora yaradusabye ko twitwararika ivy'ubwami bwayo no kugororoka kugira ngo ibindi bitubere inyongera niba ushaka gukayangana no kurabagirana no kureka umuco w'uhoraho ukakurasira hama umuco w'uhoraho ntuzokurasira uri muri kawaida tu ya maisha umuco w'uhoraho ukurasira iyo uri kumwe n'Imana jambo ryayo riravuga ngo abandondera ubudahumeka bazobona n'Imana itinyegeza abayirondera n'Imana idakina kashikashi iyo yirondera urayironka ariko utayirondera ntayabona si Imana yo gutoragura mw'ibarabara si ya Mana turiko turabwira abantu bagira bagire mariage ngo Imana canke ngo bagire akora ikintu ngo Imana yivange mu vyawe Imana ntiyivanga singurube ibintu byo kuza turasenga ngo Mana ngo wivange mu maproje yanje uzoyitumire kwivanga umunsi yivanze ikavyica ntibize bigutangaza kuko iyo utumira Imana kwivanga ubiyitumiye kuza mu bintu wahejeje gukora kandi Imana ntiza mu bintu byakozwe n'umwana w'umuntu Imana izi mu bintu yatanguje ijambo rye ravuga muri Yeremiya ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvira ko je uhoraho ni Imana yiyumvira imbere ko twe twiyumvira iravuga ngo mutarabisoro zo mu nda ya mama babanyu nari ndabazi ngo kuko umugambi ifise ku buzima bwanyu ni ukuvuga ngo Imana irafise amaproje ku buzima bwacu rero wowe uko uhamagara Imana muri proje wowe wateguye nayo ifise iyindi yateguye kuri wewe nibitahura ibyawe birasenyuka yes iciza rero nuko utayihamagara kwivanga mu byo wahejeje ahubwo uyitumira kubana nawe ukayibwira uti ndashaka kukugisha inama nashaka gukora iki ubona gute Imana bayitumira mu ntango muri fondation turacari mu ntango z'umwaka yitumire muri fondation uyibwira uti ntangura iki Imana ngira niyumvira iki uyu mwaka ndiko ndawiyumvira uko uremezanya navyo turi kumwe niyo kubwira ati iki sindacemeye kireke kuko ivyiyumviro vyayo ni vyiza kuri twebwe n'ivyiyumviro vy'amahoro si vy'ivyaha niyo kubwira ngo bandanya mwana wanje turi kumwe n'ubwo isi yose izoguhagurukira gumana iryo sezerano rirakwiye jana n'Imana Imana ni majorite nubwo bazokubwira ati ntuzoshika ahantu na hamwe ntuzotera imbere making sure ko Imana yakubwiye ngo genda ndi kumwe nawe ugenda ntugera hari imbere bazokubwira ko akarimo katoje ngo twara gusengeye cane abaza kugufasha guserebra byakunze ntuzobahura rwanda intambara nziza yo kwizera gumana n'Imana mucakubwiye niba Imana yarakubwiye ko uyu mwaka uzoyikorera bashuba kuzoyikorera niba Imana yarakubwiye ngo iri kumwe nawe menya neza ko iri kumwe nawe Imana yakubwira ngo uriya muhungu muri ko murajana sheri wawe wibaza ko muzobana siwe niyumvire kuri wewe katira umwana w'abandi Semeni amen. Jeune fille, semeni amen. I want a big amen. Ukumva Imana ikubwiye ko atari we katira hakiri kare utaraja kuruha. Kuko ico Imana itarimo kiraruhisha. Ico Imana iteme kiraruhisha abantu b'Imana. Jewe ndubatse maze imyaka 9 mubatse. Mfise abana babiri. Ngenda bwiza ukuri. N'abagize mariage Imana yavutse. N'abaronse confirmation z'ijuru bahura n'intambara nyinshi mu mutima ashobora kuba akundanye n'umugabo wiwe sheri shushu bebe mama cucucucu mugabo mabukwe ikaba intambara ashobora kuba akundanye na mabukwe shushu mama kakobwa kanje kandi akanje gahungu kanje mugabo baramube ikaba intambara canke bose bikaba amahoro crise mu rugo ikaba intambara canke crise ntinahabe umwana akazogwara ingwara bakamara amafaranga yose bavuza umwana canke ntibagire ico kibazo bakazobana 10-16 nta mwana araboneka muri iyo nzu mbabwiza ukuri n'ivyo Imana yavuze biragwanya yiyumvire noneho wowe kwinjira mu vyo Imana itavuze shida Imana ni kugira gukata apana gukata uhindukire run kuko hari uwo Imana yagenye ku buzima bwawe kandi igihe cawe iyo kigeze na mafoto ko paraza kandi ntazane
n'importe quelle photocopie ntaza noir blanc haza photocopie conforme à l'original ku buryo bisaba discernement du Saint-Esprit bwo gushobora kubatandukanya. Guys, parlez en langue. Nukuri ndababara tusigaye dufise abajene none nk'ibidavyinjiyemo kubera igisigo ca Tanzania. Tusigaye dufise abajene n'abamama n'abapapa basenga 2 secondes bakaba bararusha. Mugabo ashobora kumara amasahane ari abafilme canke ari kuri TikTok canke ari kuri YouTube canke ari karagira sport canke yicaye mu kabare, ayo masaka yashobora mugabo kumara iminota 2 ariko arasenga. Uzumva ngo Mana uranzi kandi uransobanukiwe. Ntaravuga uba wamaze kunyumva. Ivyiyumviro vyawe Mana ni vyiza kuri jewe. Urazi ibi biri imbere yanje Mana bitunganye. Ndagushima ko ugiye kubikora kandi nibisaba ko dusenga cane uba watwumvise. Amen. Ariko ubwami bw'umwiza bumaze des années buriko buraplanifya kugutembagaza. Ni plans ntibaryama ku murango no mw'ijoro biga strategie yo kugutera. Iyo bananiye baca ku mwana, iyo bananiye baca ku mugabo, iyo bananiye baca ku mukozi, iyo byanse baca ku mubanyi, byanse baca ku mukolege ku kazi, baca ku muntu musengana, baca kuri pastor wawe, baca kuri naka. Satani arakurondera ubudahumeka, hamwe no ushaka kumugwanya n'utuguvu twisogonde utarashobora kurara ijoro ryose urime uzunguruka inzu yose nkavuga ati this one is on fire. Uhangana nawe no kuyikwegera. Reka mbabwize ukuri, jambo rye baravuga ngo dufashe igihe mu ntambara, ngo nta musoda yikwegera mu vy'ubu bugingo ashobora guhimbara uwamuhamagariye ubusoda. Nta musoda ndabona yambaye civile ariko aratwimara mw'ibarabara. Umusoda wa vrai 24/24 n'umusoda. Umuganga wa vrai amasaha yose n'umuganga bamuhamagaye ariruka. Ni twebwe twenyene dufashe igihe mu ntambara turi muri mama wararaye. Bigira bigende neza utwo turimbo twifitiye. Mana uri Imana, ego ni Imana, ega ntibikuraho kuba Imana. Urahondwa yitwa Imana, uzogeragezwa yitwa Imana, uzogwa yitwa Imana. Igihe abandi bananirwa yaranesheje, ikizogutuma unesha suko Imana yitwa Imana, ntibiyikuraho kuba Imana. Ikizotuma unesha nuko wahagurutse imodoka yawe. Damaye mu kino kibanza, reka tugire inkingi zubakirwa, reka tugire inkingi zishikamishije igihugu cacu, reka imiryango igirirwe neza ku bwacu. Ndahezagira imbuto zo mu nda yabo mw'izina rya Yesu. Tuba abavyeyi b'enfants de génération de gloire mw'izina rya Yesu. Abami n'abaherezi bave mu mbuto zo mu nda zacu. Je bénis abana bavuye muri bano bavyeyi bari mu kino kibanza. Ndavuze ko umugisha uhoraho ube ku buzima bwabo. Ndasengera abatware b'ingo mukunzi mwiza. Uravuze ngo babatware nk'uko uri umutware w'ishengero. Reka ubashobotse kuba la tête non la queue. Ndavuze ngo mw'izina rya Yesu ubuntu bwawe udutwikire. Reka inkomezi za mwembu yera zidukoreshe muri uno mwaka. Ineza family igira hiva naho igiye. Reka umuco wabo urasirise. Reka amahanga aze ku muco wabo. Reka ubakoreshe ibidasanzwe mu gihe gikwiriye no kidakwiriye. Dutuma aho ushaka mwami. Ivyimburwa ni vyinshi. Turi bamwe mu bimbuzi bahagurutse uno munsi. Duhagurutse mu bushobozi bwawe. Turi disponible. Equipe nous Saint-Esprit. Duhe ibikoresho bikwiriye bwa dushobore kugukorera. Tumubika aho ushaka. Ego ntibizoba vyoroshe. Kugukorera ntivyoroshe. Kugukurikira ntivyoroshe. Ariko birakwiriye kandi birahimbaye. Turaje mwami. Dutume. Tujane. Thank you.
aina hawa suhuliza vile aina hawa reisa lema ande kosa soba sanze lema ande lege dosa rakonda ema kosa vale kapai rasa tambara ando soba rekosa vale kapanda kite kristo vile aina hawa lema ande kosa vale aina losa soba rahazani rekele elo osa soba lema aina rekoka by the power of God, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty of Christ. Ndagushimye ko amakuje kuri transforma ku buzima bwawe. Ndagushimye ko amaplans akorana mu buzima bwawe. Ndashimye ama connection divine amanutse ku buzima bwawe. Rekubagirire neza. Baha abafasha b'imana. Baha abafasha bafasha gushaka gucakirwa ku buzima bwawe. Nani Yesu aradagisa na uyu mwaka. Ndagahamagaje kahise. Ndagushimye ko nzobabwiriza kandi ndibanda n'ijambo. Ndagushimye ko magose senge kubone kw'Imana. Ndahezagiye abo bana. Ndavuze ngo icyubahiro cyawe kizobane n'ababyeyi. Ubahe gushitsa amahoro. Urakunze Mana kubyo ukoze. Ndagushimye kubw'abakozi bawe bagororokeye kino kibanza. Bagiye kugikorera mu yindi dimension. Bahagurutse mu yandi mavuta mashasha. Ijambo ryawe rizobera mu bishaka kacu. Igihe cyose tuzopasana kuvuga reka rizobe inkota kanje. Nasisa Yesu kukunga mu mabere kije. Ndagushimye kuza gukora igikorwa cyiza watangiye rero. Ingano cy'ingenzi.
kazi. Isabukuru nziza. Ariko twari guhaguruka mbeho. Ego mbeho. Tumwereke urukundo tumwegere. Yo. Antuka vraiment donc normalement divine twigire sha divine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux tubakomera amashyi menshi cyane bagihagaze mugihagaze sibyo tugihagaze abana b'Imana muri neza family turatuze cyane gose sibyo urya murongo uraryoshye cyane tubwiye ngo haguruka murabagirane haguruka mukayangane kuko umuco w'Uwiteka ugize iki uturasiye haguruka ngiye guteba kandi sishaka guteba ndabakiriye mu rugo rw'abayineza mu rugo rw'abayineza turabakiriye reka mufashe abayineza muhaguruke twakira abashyitsi uwitwa Karumineza wese nahaguruke twakira abashyitsi bacu tubangutse tuvuge ngo haleluya Yesu ashimwe dutere nka haleluya zitatu amaje twicara twakira abashyitsi mu bangutsi kuko hari ibintu byatunganye hari ariko biguma biduhamagara ngo mwadutebeje haleluya munyakira muragoye mu bihugu ufise ikihe kibazo muvuge mutere haleluya haleluya irakiza haleluya iravura Imana ishimwe haleluya 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 turakiriye abashyitsi bacu abakinnyi ba filime bari hano murabizi ko aribo mwuga wanje baje kudushyigikira twarabatumiye mufashe babyaguruke tubakire Mutama wanje Alberi nabanyigije muri industry mufashe tumukomera amashyi nabanyigije muri sinema turakwakiriye mwese mwisange abona nibagiye mwisange ariko ndabona abandi n'abayineza turabakunda cyane uno munsi twakoranijwe no guhimbaza bonane muri neza twakoranijwe no kurya no kunywa dushima Imana yabanye natwe muri 2024 tuyereka n'uyu mwaka wa 2025 tuyereka n'uyu mwaka wa 2026 Imana yadukoreye ibikomeye Imana yabanye natwe reka agatestimoni gatoya k'amasegonda makeya twagiye byinshi ugasanga tuva mu mamanga ariko umwaka wa 2025 mufite dukomera amashyi komite yayineza y'umwaka Imana izabambera ijuru twarakoze ibikorwa twagomba gukora hanyuma tugera turasaguza ukumubona gutya twakoraniye gutya nta n'umwe yaterereye n'icumi ni ku bwacu twisose mu kigega cya Ineza murajya kandi no kuri murahaga ata n'umwe yaduterere ibaze nawe abaye neza hari n'umwe nasabye na 10 mujye rero mwe muri neza turabanyamugisha kandi mwumvise ibintu yatubwiye evangeliste uyu mwaka wa 2026 wo since kamoshi Yesu aduhana umugisha reka rero dusabe pasiteri wacu ashike hano asengere tugiye kwihereza ibindi turabibandanya mu nyuma Yesu abaho umugisha renda bakumbuye numva mwese no bahobera ariko nibikunda ndihanganye Yesu aduhana umugisha Mumera amashi nababarire amashi nababarire Mutama berinaho amashi nababarire
day umunsi wa rugari day vraiment ndahaze ibikorwa byiza Imana izomuja imbere.